Iyi ni dosiye itaza kubasiga amahoro bose kuko harimwo n'urongoye igipolisi mu ntara imwe mu gihugu tuza kugaruka ko bagifatwa bafashwe n'inzego z'iperereza zifadikanije n'igipolisi bahita bamanukanwa mu gisagara ca Bujumbura. Ntawe uzi yuko boba bajanywe ku biro bikuru vy'iperereza hafi ya Katedrale Regina Mundi. Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Umuhuza TV. Tugiye kubageza ko amakuru agezwe ko muri kano kanya aho muherereye hose. Rero mwe mubandanya gukurikirana amakuru n'ibiganiro dushikiriza, ndabahaye kaze abari ngaha mu gihugu cy'u Burundi, mu bumanuko, mu buseruko, mu buraruko, mu burengero, abari mu gisagara ca Bujumbura, abaherereye hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi nko mu karere ka Afurika y'ubuseruko, ku mugabane wa Afurika ndetse no mu makungu ya kure, Buraya, Aziya, Australia ndetse na Amerika. Ni amakuru tugiye kugaruka kubejeje kuba mu kanya gato gaheze. Ni mu gihe kandi muri iki gihugu muri iyi minsi hari ikibazo kirabana n'ibitoro, ikibazo kimaze imyaka ibiri. Ikibazo cyahereye mu banyagihugu bato bato kikaba canashitse mu bashinga amateka nk'uko twabagejeje ko makuru yacu yabanjije kuri uno munsi. Igipolisi rero mu kanya gato gaheze gejeje gufata umwe mu bagize inzu zabo sitasiyo idandaza igitoro ca Magendo. Yafatanywe itiro nyinshi cyane z'igitoro, harimo kandi ibigizwe na essence ndetse n'amazutu. Mu gufatwa uyu yagerageje gutanga igituro ariko bibi vy'ubusa kuko yifashishije n'umwe mu barongoye igipolisi nawe ngamwifashije mu gutanga igituro ariko navyo bikaba ivy'ubusa, ahubwo nawe akabona ashobora kuja mu mazi abira. Bamwe bati uyu noneho ibiza kumukorerwa vyovyo ntituzi uko biza kugenda. Imbere yuko tubumvisha uburemere bw'icaha yakoze, mwese murazi ko mu gihugu cy'u Burundi hari ikena ry'igitoro ku rugero rudasanzwe ndetse n'ibindi harimwo nk'isukari ndetse n'umwavu w'ikizungu. Gusa muri ino minsi igitoro nico kigisibije hamwe n'amafaranga mva makungu ari y'amadolari ndetse n'amayero. Uyu rero yafashwe ni umukwabo wakozwe ku makuru yatanzwe n'ababanyi biwe, atangwa nabo mu gipolisi ndetse nabo mu rwego rw'iperereza. Si kuri uyu munsi gusa yafashwe kuko n'ubundi amakuru yuko adandaza iki gitoro ca Magendo yari ahari mu rwego rw'iperereza, gusa bakirimo kumunekaneka ngo barabe niba koko yoba abikora. N'urudandazwa kandi bivugwa ko rurimwo abandi bategetsi bahambaye cyane mu ntara nk'uko tuza kubigaruka ko urudandazwa rurimwo abasoda ndetse n'abapolisi, gusa cyane cyane ngo abarongoye igipolisi kuko barungikayo n'amakamyo yambaye n'amakamyo ariko ibirango vy'igipolisi, akaba ariyo aja gufata ico gitoro kiba gishiriwe abandi barwizatunga baba bakiguze Magendo. Vyose ntuze gucikanwa rero, ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tuja ucikanwa nayo dushikiriza, usangize kandi no makuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Igipolisi cavumbuye urugo rwagizwe inzu sitasiyo idandaza igitoro ca Magendo. Mu masaha make aheze igipolisi cagize umukwabo gifatiye ku makuru yizewe ko ari urugo imodoka ziriwe zitonze umurongo zije kunywesha igitoro nkaho hari sitasiyo zitanga igitoro. Hari kurya mbere muri zone Heha yo muri Murantunge, muri quartier Heha yo muri zone Kamenge. Ubundi mu kuronka amakuru benshi barazi ko igitoro cabaye umuzi w'ibuye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Igipolisi rero nibwo babona imiduga myinshi yerekeza muri iyo quartier Heha. Aha biravugwa ko hari umwe mu bagabo bari bafise ibigunguru vyuzuye ibitoro, hakaba hari ibigunguru vyari vyamaze guheramwo ibitoro, ibindi navyo birindiriye ko abandi baza kunywesha. Ubundi bakihashika basanze ibigunguru vyuzuye litiro 900 z'igitoro, harimwo litiro 330 za essence ndetse n'ilitiro 570 z'amazutu. Imiduga ngo ikaba yahatonda kurya batondera igitoro, aho basanze harimwo n'imiduga yishiramwe mpuzamakungu ryita ku bana UNICEF. Umushoferi wa kamyo polisi yafashe ngo yashatse gutanga igitoro
Murantunge yashatse gutanga igiturire kugira ngo igipolisi kimurekure, ariko ivyo vyose vyabaye ivy'ubusa kuko amakuru yari yamaze gushikira inzego zo hejuru. Uyu rero agifatwa yahise afatwa n'igipolisi kimwerekeza mu gisagara ca Bujumbura. Bamwe bakavuga ko coba canamujanye mu rwego rukuru rw'iperereza kugira ngo abazwe ingene aronkamwo ico gitoro, kuko bizwi ko umunyagihugu muto muto atopfa kuronka igitoro kingana gutyo. Ni mu gihe kandi hari sitasiyo zironka ibitoro biba bingana n'amaritiro ibihumbi 10 gusa. Rero gusanga umunyagihugu abitse litiro 900 z'ibitoro n'izindi ziri mu bigunguru zamaze guhera, vyose bikaba vyavyaye icuka kibi, aho we yasigura ko harimo n'indongo zikomeye cyane zibarizwa muri urwo rudandazwa rw'ibitoro vya magendo, cyane cyane izo ndongo zikaba nazo ngo zikivana mu gihugu kibanyi ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Turacakurura amakuru, turaza kubageza ko ibiza kudushikira vyerekeranye n'iyo dosiye. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru tuza kubabwira ko ishiramwe Sopebu, Societe Petrolière du Burundi, rirutse gushingwa na leta kugira rikurikirana ibijanye n'igitoro, ngo naryo ngo ryaratanguye gukora ariko riracari mu ntango, ngo rimaze kurangura inshuro nka 2 canke 3, bikaba vyemezwa n'umwunganizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe amasoko ntanganguvu. Mu kiganiro yahaye kimwe mu menyeshamakuru bikorera mu Burundi, Felix Ngendabanyikwa yashikirije ko Sopebu ikorana n'abandi 5 kubwiwe igitoro gikwiye ku kwezi kirenga amaritiro imiliyoni 31. Yashikirije kandi ko Sopebu ikorana n'abandi 5 nabo bazana igitoro ngaha mu gihugu c'u Burundi. Kubwiwe igitoro gikwiye ku kwezi kirenga amaritiro imiliyoni 31, akabashikirije ko rero igitoro kiriko kiraza kiri munsi yayo akenewe. Felix Ngendabanyikwa yemeza ko mu bushikiranganje bariko barakora ibishoboka kugira imyidogo y'ubukene bw'igitoro igabanuke. Iruhande y'ivyo agatomora ko Regideso naho iriko iraheraheza gutunganiza abari bayirishe. Ishiramwe Sopebu rikaba rijejwe kurangura, gushingura no kudandaza igitoro mu Burundi, ryashizweho n'itegeko ry'umukuru w'igihugu kwigenekerezo ya 20 Ruhuhuma uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Umutahe bigenewe ukabungana n'imiliyaridi 120 z'amafaranga y'amarundi. Bimwe mu bikorwa vyaryo ni nko gutunganya ububiko bw'igitoro bwa leta buhari n'ubundi buzokubakwa, gushiraho ikigega c'intega bizoza kizokora n'imiburiburi amezi 3. Ni nako kandi mu yandi makuru tugiye kubabwira ko Bujumbura ipoto y'umuyaga nkuba ngo yahenukiye ku mudugu utwara imicafu, bica bituma ibarabara RN9 riva Bujumbura ryerekeza Bubanza ritarengana neza. Ni ku muhingamo wo kuri uyu munsi wa 4 igenekerezo ya 13 Ruheshi mwaka w'ibihumbi 2024, neza na neza muri quartier Bukirasazi ku rubero rwa zone Kinama na Mutakura, aho ipoto y'amatara yahenukiye ku mudugu utwara iyarara wari uhagaze ku mpera y'ibarabara. Nkuko twavyiganiwe n'abari basanzwe bari muri uwo muduga, bavuga ko atanumwe yakomeretse, kiretse ko uwo muduga udashobora kuva ngaho kuko n'ayandi mapoto yoca ahenuka. Kubwabo rero ngo barokotse kubera atamatara yararimwo. Nayo handiho ibara ryari kugwa, bose bagafatwa n'umuyaga nkuba kuko urutsinga rwahenukiye kuri uwo muduga ari urutsinga rusanzwe rutwara umuriro uva mu rugomero. Abasanzwe baba muri ako gace rero bakavuga ko amapoto yose yo muri ako gace asanzwe yarahengamye kubera ugusaza, ndetse n'ayandi bakaba biteze ko umwanya n'umwanya ashobora guhenuka. Bagasaba ishiramwe Regideso rijejwe gutanga umuyaga nkuba mu gihugu kugira ngo uhashike kandi ugire ico uterera, bayasubirize ataratera amasanganya. Tubibutse ko mu kiganiro umuyobozi mukuru w'ishiramwe Regideso yahaye abamenyesha makuru ku igenekerezo ya 6 Ruheshi, yamenyesheje ko hariho umugambi uzotwara miliyoni 200 z'amadolari wo gusubiriza amapoto yose y'ibiti ari mu gisagara ca Bujumbura, ahubwo aho kugira ngo bashinge ay'ibiti bagashinga ay'ivyuma. Nako kandi ikivuko ca Bujumbura coba kigiye gukorana n'ikivuko c'Anvers mu Bubirigi. Umugwi w'abarundi barongowe n'umuyobozi mukuru w'ikivuko ca Bujumbura, Godelive Ninahazwe, waragize urugendo rw'akazi ku cicaro gikuru c'ikivuko c'Anvers mu Bubirigi
ku munsi w'igenekerezo ya 12 ruheshi mwaka w'ibihumbi 2024. Nk'uko amakuru adushikira muri urwo rugendo, abagize umugwi w'abarundi bakaba barakiriwe icese n'abarongoye ico kivuko mu Birigi, maze barabasigurira uko ico kivuko gikora ndetse baranabatembereza no mu bibanza bimwe bimwe vy'ico kivuko. Inyuma yaho iyo migwi yompi ikaba yaricaye irarabira hamwe ukungene yokorana. Ivyo bikaba bibaye mu gihe hari umugambi uri kurashirwa mu ngiro ujanye no gusubiramwo neza ikivuko ca Bujumbura hamwe ndetse no gukora amabarabara yinjira muri ico kivuko. Muri uwo mugambi bikaba bitegekanijwe ko ibarabara ryitiriwe Adolphe Nshimiyimana mu gisagara ca Bujumbura ryubakwa mu buryo bwa kijambere, hamwe rizoba ririmwo inzira zine, inzira zibiri zigenda n'izindi zibiri zigaruka. Iryo barabara kandi rikaba riva ahari amahwane ari haruguru y'isoko ya Kotebu gushika ku ruzi. Ni mu gihe kandi indi nkuru ihimbaye cane, ibitaro vyitiriwe umwami Karori vyashikirijwe inyubako nshasha yo kwakira abavyeyi yubatswe ku bufatanye n'igihugu c'Ubuyapani. Kuri uyu munsi igenekerezo wa 13 ruheshi mwaka w'ibihumbi 2024, Izidori Ntiharirizwa umunganizi w'umushikiranganje w'amagara y'abantu yashikirizwa ku mugaragaro inyubakwa yo kwakira abakenyezi bibaruka, aho baryama bamerewe neza hamwe naho baruhukira mu kurindira ko bibaruka. Iyo nyubakwa ikaba yatwaye amafaranga arenga ibihumbi 64 vy'amadolari y'abanyamerika yatanzwe n'igihugu c'Ubuyapani. Dr Oscar Nimpaye, umuyobozi w'ibitaro Prince Jean Charles, yamenyesheje ko iyo nyubako ije hageze kuko yari hari yubatswe mu mwaka w'1949, ikaba ari ishaje cyane kuko yari imaze imyaka 75. Kubwa Oscar, iyo nyubako igiye gufasha mu kwakira abakenyezi neza kandi babakirire ahari isuku, mbere bice bifasha abaganga gukingira abagwayi za ndwara bandurira mu bitaro zijanye n'isuku rike. Dr Oscar Nimpaye akavuga ko iyo nyubako ije kandi gushira mu ngiro umugambi wo kugira ibitaro vy'akarorero mu gihugu cose hamwe no mu karere biciye mu kubaka inyubako z'akarorero zikwije ibisabwa n'ishiramwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS. Nayo umunyamabanga agira gatatu wo mu buserukizi bw'Ubuyapani mu Burundi, Mr Keisuke Otsuka, yamenyesheje ko umugambi wo gusubiramwo inyubako yo kwakira abakenyezi bibarukira muri Prince Jean Charles uri mu ntumbero yo gufasha gukingira amagara ya kiremwa muntu, ari nayo ntumbero nyamukuru yo gufashanya mu iterambere n'igihugu c'Ubuyapani. Kubwa Otsuka ngo gufashanya ku Burundi n'Ubuyapani bifatiye ku bintu nyamukuru harimo gukingira kwidegemvya mu vy'ubutunzi hamwe no gushigikirana, ivyo navyo bigashikana mu gukingira amagara ya kiremwa muntu. Ngaya rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya, ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tuzicikanwe nadushikiriza, usangize ano makuru bagenzayo kandi aho bari hose kugira ngo nabo baje bashikirirwa niba biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbizi igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. No Muhuza TV, Imana ibahezagire.